Yves ku munsi wejo hariya Via Park umugwi wa Aston Villa urananirana gutsindwa n'umugwi wande wa Liverpool nivyo namye ndaba muri no championnat muri no saison Aston Villa kuva saison itangura imaze gutsindwa rimwe iri muhira yari match yari journée ya kabiri ikina Arsenal itsinda 2 ku busa nta wundi muntu kuva Arsenal batsinze irabatsindira Villa Park bisigura yuko kudatsinda Aston Villa muri kino gihe nta kintu gitangaje ariko igitangaje nuko Liverpool imatch nkijya ishobora kubikura kuri kuruse y'igikombe mu mwanya muto usigaye banganije kabiri muri espace y'indwi imwe ivyo mu weekend yatsinze muga kuwa gatatu bari bakenya na Everton baranganye urabere aho umupira ubera rero igitangaza kiki mu ndwi yetse twabakinye duharura ko bashobora gushiramwe amanota 9 hagati ya na Arsenal baranganya Arsenal yatsinda abaya ngahe abindwi ariko hambavu y'ivyo Liverpool aho twaririmbiye ubwiza bwayo niki kubi ya mbere muri Premier yashizemwe amanota menshi kubi ya mbere muri Champions League inyuma yayo muri Premier hariyo Arsenal yigere hano igwajije abantu bane babasatirizi bose tege solution nimwe ariko Liverpool nitanguye amakosa y'ukugira ngo Arsenal yege hamwe Arsenal Liverpool batangwa kuyisiga bigaragara niyo Liverpool nayitanguye gukora amakosa atuma Arsenal iyegeye hari abantu benshi batazi impamvu y'ya match yabaye no kubera ko Liverpool iri kuri final y'igikombe ca ca Carabao izoba ryari buri mu mpera zindwi oya ijya mu kwa gatatu niyo mu kwa gatatu muga ijya match babaye barayikura kuko hariho umunsi Premier League izobiri kiraba Liverpool yari kibabize nande na finale ya Carabao Liverpool jewe kiki nakubeshe nararavye match ya Everton ndabona ko Liverpool narapanze no kubivugira ngaha mugabo sinaronka kanya narabona ko Liverpool iri kiregereza gutakaza amanota kuma match yegeranye kuko biriya bintu iyo umuntu atankaza kiragaragaza uburuhe iri kiragaragaza uburuhe ariko iyo hageze ahantu equipe nka Liverpool kiki waronse bibiri hasigaye 20 minutes ukaza kubigomboka ku munota wa nyuma kijya n'ikimenyetso kibi kuri equipe igomba igikombe kuri equipe igomba gushiramwe amanota menshi hagati yawe n'umu adversaire iyo hageze hano Liverpool sigaye utsinda igitsindo bakakigomba bakakongeramwe ikindi ukagwana no kukigombora ahubwo ukaba ufise 30 minutes zihereza urukino ukaziburamwe no kuronka cha victoire ali maje y'match yejo burya Sala igitsindo ni Sala yatsinze cha kabiri yego yagitsinze ku minota 65 uya hakiri kare ku minota cha kabiri ni Alexander Arnold Alexander Arnold urakoze cyane niwe yatsinze cha kabiri ku minota 65 na rimwe ufise 35 minutes zukurondera igitsindo cha Victor bikarangira ukibuze muri weekend bifitiye umugwayi yitwa City ariko nawe atari umugwayi cyane gose muri Premier League rimwe na rimwe arashaka kuvyuka akagira cyakoze urumva kandi nawe ako gasantima amazi imyaka myinshi asanta ko be na Liverpool bashaka kunyinyurana urumva nibyo Liverpool gutsinda City sigitangaza paraporo y'ukuntu City imeze muri kino gihe mugabo kizoba ikintu bategerezwa gukora kuko batagikoze bizoba bitanguye kuba bibi cyane gose bizoba bitanguye kuba bibi cyane nakubwiye Arsenal nayo nyene hari ukuntu yifitiye ibihe yibereyemwo Liverpool kuye guprofita kuko nibihe Arsenal bitegezwa kuyikora ko umwanya wari we wose kiki uzubura ibindi bintu n'ubure attack n'ubure defense n'ubure attack urumva n'ubure defense n'ubure attack kuko equipe ishobora kuba nziza kikabura ni image ya match ya Leicester yari ya 18 muga Arsenal bayitsinze ku minota 80 tuvuga bibiri kubusa muga abantu nibiyumviye byaje bizana duke biriya bi Arsenal irimwo nibiye bishobora kubakora ko umwanya n'umwanya kuko ni kesi yo gusa yuko bavuga bati turareka mediane yabo travaye nkuko itravaya ariko atake yabo twabonye kwidateye ubwoba tuyibuze kwidukomeretsa
match zitatu muri Premier League birashoboka ko Arsenal iba yamaze gukora ayo masanga rero Liverpool ntiyarikuye kubi profi bambe ipermeta ko Arsenal babatanga kugira ivyo bibazo kuko nk'ubu Arsenal itsinze hazo basigaye mwangahe itsinze zasigaye ane siko hazo basigaye ane kandi umva ntibarakina ane atanu kuko ubunye na uheruka yabaye ubunye aracarindwi ubu aracarindwi azobarane ubunye ubaye munani abaye munani Arsenal itsinze hacasigara Arsenal itsinze hacasigara atanu atanu umva abari karagabanuka ushobora gutsinda kandi umva ntibarakina ntibarihurira ushobora gutsitara ugasanga harasubiye kuba ikindi kibazo ntirahura niyo City reka tureka ko ikonsidera ntibarahura nande ntibarahura n'ama equipe menshi iyo Liverpool nyene hari ama match menshi akomeye Premier League noneho shake no donc bimwe twibaza yuko Liverpool cyangwa kugira pourcentage zose zo gutwara ko gikombe ubu wobaza umuntu wese ntasubira kuvuga rero arafite amakenga kabisa yuko kuko iratweretse yuko ishobora gutsitara mu minsi y'abantu bayi amahirwe kuko yashiramwe umwanya mugidahagarikwa ubwo iyo equipe cyangwa guhagarikwa umuntu ayo manota twabibonye na City yakuyemwe 8 twari gikombe ya Arsenal muri Premier League bibaho Manchester yigeze gukuramwe 13 twari gikombe ya Arsenal iyi Liverpool kandi nayo afeke Arne Slot naho tuzumumenyeza muri sezo yambe ngo twari gikombe muri Premier League ashobora gukomeza mu mwaka weze Liverpool gushika ubu yari ikiri yambere imbere ya City na Arsenal mugazavuye nico nagira ngaruke ikintu ahanini cagiye kiraboneka performance y'abakinyi bamwe ku munsi wejo harabonetse attack itameze neza ya Liverpool na cyane garutse kuri inde ku mukinyi Darwin Nunez ikintu yakoze occasion yananiwe nubu Aston tumubajije avuga ati nivyo ntitwatsinzwe dutahanye rimwe yahujije occasion nziza cyane na ariko ari umukinyi muri vestiaire yiyanse kuko iyi aramanota 3 twari kuronga cangaruka nkaca mvuga nti ijya ari ya kabiri ariko ahuye na Rona Salah yahagaze uya ni gardien Martinez yasohotse iyindi yayihawe na Soboslai ari wenyene distance severe yaratatse kidogo arataka neza ariko ari umupira gusha mu gori neza arawugurura hari rero ico novuga uyu no mukinyi yakubyukiye neza aragutsindira mugiye byaramutse nawe byasubiye kumumerera nabi agutsindira iby'abandi bose batigera bamba guhushiriza iby'abandi bose batigera bahusha uyu rero ngaruka kuko Yves ngaha sezo iheze muri ibi bihe nyene Liverpool mu kibaya cambere nuko uyu mukinyi hariho bimwe yakoze vyatumye Liverpool iva mu kibaya cambere kubera match ya Liverpool yakinyera Crystal Palace batsinda igisindo kimwe kubusa ndavuga muri sezo iheze batakaza amanota ananirwa amaoccasion menshi iyindi match Everton yakira Liverpool batsinda 2 kubusa uyu mukinyi yatamwe mu kibuga abakote nabana ngo amaoccasion menshi Liverpool takaraza amanota iyindi match ya West Ham Liverpool bangaye bibiri kubindi Liverpool iva ku gikombe habura na gatoye ko Liverpool iva muri Big 4 ibi biriko biraba ubu rero ufise ubwo babwiki byije kakora uyu mugabo itajyatanga gukora tugiye gukira kuko na munsi kuba baye cyane none una munsi nabariko ravuga ati twabonye Luis Diaz amwinjiza match vers la fin ya match abataze vya Luis Diaz nuko gusa ho nabonye numumenyereza Stova ngo yakugira ibicanka ibi Luis Diaz amaze kumenyesha yuko ashaka gusohoka muri Liverpool ico kintu ni kintu mu mugwi nukivuga champion itarahera ibi nuko nako uyu Alexander Arnold ubu ntagiheza match kuko yacashiramo uyu mwana Conor Brady ibisigura iki wewe ko mu mutwe ufise ugira ugende irife ko ngira wa wundi azoguma ife ko amenyera ni Luis Diaz yavuze kuri kaya Liverpool ivyo bintu no kubirekera za Paris Saint-Germain ziba zizize ati jewe Mbappe ndashaka kumwicarika nkakinisha Randal Colomwani akansindira Brest niko bimeze akansindira peut-être
nka Toulouse si championnat zimwe oya sizimwe uyu Arne Slot mbona yarakwiye kwitaho umukinyi yo muhigikombe kurangizanya n'ibishoboka muri ino sezo akirinda ivyo byo guharura byinshi byo kuvuga ngo uyu ngo ndashaka ibyo ukazobimenya mu nyuma kuko azoba yanditse agende nta mwanya afise wo gukomeshana n'abakinyi nta nyimba ntuzenya Trent Alexander-Arnold ari umuntu ashobora kuza akagira icakora kigoye igikombe hari uri byo Premier League wihenda kimwe ukuramwo umwe ugasanga uhaye inguvu equipe yindi ivyo byose ni ibintu biba rero nibaza rero kuri Liverpool gusa umusaruro wabo ntiwarukwiye kuba ari uwo si umwanya wo gutakaza amanota mu gihe twabonye faze yare bayikoze ari Sanford kuko iyi turiko tujaho basabwa kugira ikintu bitwa sprint final no kuvuga bana marathon Sanford rero tanga kugwiza amanota kiki journée zibiri utakaza amanota ngaya ane journée zibiri ane ni menshi cyane ko nejo bundi Wolverhampton bayitsinze barushe Arsenal ikintu iri kiragendera ko ni mentality yo kutava ku gikombe kuko bamaze igihe bagira ayo mahesheka haraka experience harakabuye kabagabo bariko baramira rero iyo utanguye kuyatakaza ibaze kiki abantu bavuga ibi bibazo by'imvune mu equipe yabaye za Chelsea zandi iyi equipe ya Arsenal kuva sezo yatangwa n'imvune gusa kandi zikomeye ziviza bamwe bakomakomeye ariko yamaharye hafi ariko nubiri kuri kurse ubu Liverpool ikirayigabaniriza akazi irikitera courage yo kumva yuko bigishoboka irikiraza donc abibaza yuko championnat mu Bwongereza rero yaheze kare bamenye ko bari ko bari rero Anslot afise igipimo gikomeye cyane gose ku munsi w'Imana bon jewe si igipimo ku bwanje nta muntu nkitega City ngo ndamubone mu gipimo kuko gusa ni equipe atitonze nayo twarabiramwo bakina na Newcastle tukaba batsinze 4 ku busa naravyite yego ivyo urabona ko ari equipe ushobora gusuzugura ikabikora mukasi equipe nshobora kuzana ngo kuba ngo mvuge ngo iri favori ko ntuze ahubwo yaba Liverpool igiye gukina nka Newcastle nakubwira ko ari kindi gipimo